Itanguriro igice cya 17 reka mbere ku murongo wa mbere nihuta. Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramwiyereka amubwira ati, ndi Imana mushobora vyose, gendera imbere yanje mu bwizigirwa kandi ubeho ubuzima butagira umugayo. Ibi Aburahamu mbega yarabishikije, mbega n'abamukomotse ko barabishikije. Dusanga hari aho byagiye birabagora. Turabona mu nyuma ko Aburahamu yahunze akaja muri Egiputa akihakana n'umugore we ngo nimushikiwe. Turabona ko byagiye biramugora, mugabo Imana n'umwizigirwa mu rukundo rwayo ntiyigeze ihindura isezerano yamusezeraniye. Nzogirana isezerano nawe, nzoguha uruvyaro runini. Mu gifaransa uruvyaro runini havuga gute? Twasome twumve. Quand Abraham eut 99 ans, imyaka 99, l'Éternel lui apparut, Imana iramwiyereka, et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, ndi Imana mushobora vyose. Mène ta vie sous mon regard. Ngo ubuzima bwawe bukomeze kugira gute? Kuba nkuko nshaka. Comporte-toi de manière intègre. Nugire inyifato ibereye, afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. Hey, mu Gifaransa avuze neza ngo kugira ngo nshireho rya sezerano yanje nawe, ngo ngwize uruvyaro rwawe gushika kumpera z'isi. Murongo wa 3, Aburahamu avyumvise yikubita hasi yubamye. Imana iramubwira iti, iri ni ryo sezerano ngiranye nawe, nzokugira sekuruza w'amahanga menshi. Biraryoshe, sekuruza w'amahanga menshi. Iri jambo muri bike na ryone tuca turiraba, mbega mu isezerano rishasha hari aho ryoba ryaravuzwe? Ego. Mu Gifaransa havuze umurongo wa 5, désormais ton nom sera plus Abraham, père éminent. Mu murongo wa 5 haravuga ngo kandi kuva ubu ntuzosubira kwitwa Aburahamu, uzokwitwa Aburahamu, uzokwitwa Abraham, uzokwitwa Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Abrahamu ngo risigura se w'amahanga menshi. Aburahamu risigura se w'amahanga menshi.